Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bakunzi ba Tarsis Hop Ministry TV vanye naho umwe wese ariko araba kino kiganiro aherereye nizere ko mumeze neza na twebwe tuba tumeze neza cyane nkuko bisanzwe ni Shimantri Trinité bwitonzi kuri micro muriko muravugana uno musi rero guys nabazaniye umwana mwiza mukobwa mwiza cyane nkuko muvyibonera elle est belle vraiment gira ndamuha ikaze muri Tarsis Hop Ministry TV abaramutse umwana muto abibwira ndaguhaye ikaze ndabaramukije mwese aho muherereye amajewe twashubwe gimana Adija okay muravyumva yitwa shubwe gimana Adija shubwe gimana Adija kubatakuzi kuko je ndakuzi kubatakuza ko badukurikirana haje ni umuntu ki shubwe gimana Adija ni mujene bon ni mujene eko mujene ni kihe kintu cagutumye wumva woja gukina film ikintu cyatumye numva noja gukina filme icambere narabikunda nyine nkumva bindimo kabisa nkakurikirana filme umupfakati narakunda Liberty cyane nongera nkakunda na Fanny Lavine muri hose ndabakunda baranyigishije Liberty n'umuraro modo wanje ndamukunda cyane Libert aho uri wiyumve nk'umuntu kandi n'umukoci wanje sha aramba hafi ego warumva ubikunze ari passion yawe hama mu nyuma uragira indoto yo kugira yo kumva wokina film byaciye biza kugenda gute rero kugira ushike nko muri filme nyezina kugira ndashike muri filme bara Fanny Lavine na Liberi bara kujya kuntu bagire Burundi Film Academy rero narabonye post yabo ndabona bavuga ati uzo umuntu akeneye kwiga atwandikira aha ndatora nimero yabo ndabandikira barashira muri groupe hama ndiga ndaronka certificat rero cyambona rero ivyo byose kubishikamo niyo ntango ya byose warize uramenya then ucuragira uraronka amahigo yo iyo film ya mbere wahereye ko nayo nyene wayikinye wararonse maze kuronka certificat oya ntabwo nawe bwayironka certificat gusa nyene barango barakugomye bano ikinamo gusa bon ni kantu gato ariko niyo natanguriye sawa ikaba rero soro ari filme tuzi irimo ibintu genre by'igipfunsi bijye ibintu bikorohera gute umukobwa Tewe igifusi ntabwo tugikina hajya igifusi ni cy'abahungu gusa abakobwa ntabwo nk'ubu amasene mukina mbega mamuyazi oja tuyamenyera ku itete nk'ubu bishitse bakaguha nk'iyo ya kiya gifunsi wabifata gute ntabwo nabishobora kandi Liberi ntabwo yabimpa ivyo onye ngo genre abazi capacité y'umuntu mu bakinyi biwe abazi tubinyakini nibi nuko bigenda hama dans l'entretemps iyo filme mbere watanguye kuyikina ryari filme ya mbere natanguye kuyikina bon sikera nanuko harahera n'amezi abiri isohotse iyo ya mbere iyo ya mbere kubera nyene narikinye yateye isohoka byihuse mvuga aho mwatanguye gukinira genre naho bace bayibika aho wakiniye bon twakiniye twakiniye nyene hafi ngaho mu igihe haraheze umwaka kuyikina byonyene haraheze umwaka rero nshaka kukubaza mbega aya mafilme hari ikintu akwinjiriza wewe ku buryo ukavuga ati hari ikintu bimariye donc kinini cyane muramubyumva
ya nuko nyene filme vraiment iramfasha gatoya nyene bon mbwa nyene ni bon ni sawa byumve ni sawa nk'umukobwa akina filme ni zihe ntambamye kuva utangura gukina filme umaze kugira ukumva nyene ati mana yanje kubera iki jewe Rambabaje ngibukiza ibintu nyene bibabaje cambere mu muryango barapiganishije wowe ugiye gukina filme ugira ubimaraya bage abantu bakina baryamye burya hajya kweri biherera hajya nyene kuryama rero ari ibintu batazi basha ari ibintu mutazi burya gukina filme ntabwo ari ubumaraya uba imaraya ubusanzwe uri imaraya bien sûr burya sinzi nkuko ushobora no kuba imaraya udakina filme siko ubusanga umuntu ari imaraya none imaraya zose zirakina filme ushobora kuba imaraya ukina filme cyangwa ukaba imaraya udakina filme ni n'amahitamo y'umuntu donc jewe n'umusheri wanje yarampevye oh my godness ariko ndamusuje yarakotse kugira basidegemvye ugana idegemvye ngine filme nyene mvuga zinakinangira genre wowe yaguhevye avuga yuko aguhora mu matwi abantu baramubwira byo mukobwa ukunze yagiye muri filme bagahungu bakinana cyangwa bazomukunda bamugutware bamubona ni benshi ki ariko suko yabimeze siko babimeze ntabwo ariko babimeze ariko nibo yarataye kwihangana ofet atangiye kamasezerano mwari mwagiraniye bro pole sana baheje umwana atagaye birasanzwe gusa nyene umva intambamye famille umu boyfriend araguheba mu kibano naho bimeze gute mu kibano muri make ni banzi sinkunda kese abanzi gusa baranezerererwa ko banzi nyene barandaba bakaryoherwa bakavuga ati yo wabigize neza canke ngaha kweri babizi nyene abafana baragukosora mu kibano ko baba banzi jewe ndiwe bifata neza ariko abatanzi donc intambamyi zahabaye mu buzima bwa Adija muri film la famille umuryango waragize waramufashe uko atari mugabo kamwe ubu barabitahuye mu muryango barabitahuye barandaba gusa bakumva bararyohewe mbere ahubwo rero ndabakunda umva ko mwari mwarimvira bitari ivyo malheur a so type yagize ya deco bakizitwa kudekona kuri iyo mugabo uko biri kose ntiwohewa umugafriend wawe ngo niko nagiye muri filme kuko deja hajye mu n'abaryamye haba hahagaze abandi bantu nk'umunani nyuma yabo umunani gusa bari benshi nico gituma bitegerezwa guherera hajye nyene n'ahandi hantu vyoja hama izo zari ntambamye Adija ni kihe kintu filme imaze kukuzanira mu buzima uvuga ati hataba filme ntivyari gukunda tambere sinakora nk'abagenzi benshi bankunda nk'abo ufise ubu donc bose nariko ahubwo yo naja muri filme ntabwo narikora nk'abagenzi bankunda kandi banerera ivyiyumviro by'ubuzima byo kwibeshaho kigira kabiri nyene ndabayo nyene ndakunda filme filme irakubeshijeho urafise filme yaguhaye abantu donc abantu ba vrai bukuri abantu ba vrai bukuri bagushigikira mu byumviro mu byukora byose kandi bahezagiye ubandanye bashimira gose abafana ba Adija tubandanye aka platform reka nengeramo akabazo kamwe kugira ntikadukwiye Adi ndasaka akabazo aka kamwe shaka kukwibariza iyo wewe ni pana iyo ni kihe kintu udashoboye gukora no munsi wari gushobora gukora iyo uza kubura umuhungu nje ikintu nashoboye gukora no munsi nari gukora nza kwanda umuhungu ushobora kwiyumvira ukavuga ati my god iyo nza kwanda umuhungu ikintu chambe nari kwiga carte urabikunda gose ndayikunda uje nibikunda kubera irya filme nyene so canke gusa vraiment chambe nari kwiga mugabo
vuga sinari kwiga karate vraiment nari kwiga karate mugabo dans l'entretien hariho abakobwa biga amakarate wanashaka bakaja no hanze barabaho gusa jewe basiyonza kuba ndi umuhungu genre ubu nturi capable wari uri capable yuza kuri umuhungu ubu numva ngo ndi umukobwa nyene numva ngo nyene fise nyene imico y'igikobwa urumva gukina karate nyene cumengo yo niho boza banyirukana rero muhira ikintu cyonyine wumva wari gukora iyo uza kuri umuhungu basi cyo cyonyene gusa ikintu cya mbere kita ikindi ni giki ikindi yumvire neza ikindi cyangwa kukuryohera iyo uza kuri umuhungu ni byinshi sinzi ko nabivuga bitatu byonyine yo icyambere nari kwiga kuja kuntu bagira gutwara imodoka ahantu kure nkagenda iki amakurse ukagira ugasiganwa n'imodoka gutwara imodoka ugashika kure nyene mu misozi nkatwara abantu cyangwa nkajabuka n'Uburundi kuja kuntu bajabuka batwara n'imodoka iyo modoka nini ego cya kabiri reka tubireke sawa mana afet yari kugira kiga karate akongera agatwara ajya amacoster akaja donc urafise passion yo kugira yo kutwara bijya bivuga umuntu basi iyo bankonda zonyigisha imodoka sobera gushika ahantu kure habaho hashobora ari byo yumva ko ari ibintu akunda cyane kugira duhise n'abaheza ndakwibariza kandi kabazo kamwe nk'ubu wewe ushobora umukobwa ntarabyara nk'ubu imana yakubwira ati iguha umwana mugabo azogire ingeso nk'izi wawe telke wovyishimira canke wobwira imana ati oya uramuhagwiwe Chambere je ndumva ndambwira ati imana izo muhingeso gwiwe pana yo wanje genre nishaka kamera nkawe umwana wawe amere uko imana ishaka ko amera pana nkaje ni imana nyene yo bikubajije ati umwana kakubaza yo nyene ati umwana wawe ndamugire nka wewe telke canke ndamugira ukwiwe ntabwo nayemerera imana kimugira nkaje why kubera iki hari ibintu bimwe kubera je n'ukuri cyambere dumuhappy nkunda gutwenga kandi nwenze sibariya babikunda sinabarya nkunda nyene kumva nyene novugisha wewe nauja umva nyene genre hariho façon urimwo ubibona ko ari ku meza mu ukabona ko abantu nyika bitabishobora kuba kandi ntashobora guhinduka kandi udashobora guhinduka donc nico gituma usaba imana ati imana uzomugire nkawe nyene apana ko abankanje okay rero bwira abakunzi ba Taxi so Ministry TV bako baradukurikirana bashaka gukurikirana aho bo gusanga je vraiment nanjye kuko majokina misoro gusa niho bonsanga nandi ma platform ukoresha na ma Facebook na ma Instagram na ma TikTok TikTok Shugo Gimana Adija Facebook Shugo Gimana Adija nibyo okay murabyumva abashaka kumukurikirana bagire barabe soro na ama platform yo nakoresha TikTok na Facebook Shugo Gimana Adija ndagushimire cyane merci wakoze cyane kunyitaba n'ikindi gihe uzonyitabe nkuko nyene nakibazo problem ndizera ko abakunzi ba Taxi so Ministry TV bakwishimiye cyane Mayishimiye muri commentaire. Okay, bakunzi ba Taxi so Ministry TV ndabashimire cyane nkuko byama abataragira subscribe muyigire like comment na share kubakunzi bacu musangize ibiganiro abandi bantu bose kugira ngo babandanye baryoherwa nkuko namwe muri ko muraryoherwa. We love you so much. Ciao ciao. Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.